Zero mbisi indirimbo yawe yani amajwi mengo na amajwi ya Fizzo kandi nimba ari uko wamonse cyane kama ni kwa saburi munyonya sana numvise amajwi mengo ni Fizzo kugasaka tuna Fizzo nabwo arazi yuko noririmbye kuko ivaye n'imyaka atatu tumaranye kuko yaba bizi ko noririmbye ba Double Jack kuri bari kunanga kunja muri studio gusa kenshi numva mu gutamba sari imyaka nk'umudansere wa Big Fizzo warabihevye warigeze ushikiriza yuko bihagaritse cyane so umudansere wa Fizzo je ashoretse nambonye ngo none namba none brother abafana ba Bantu Boy ari ibintu byinshi biyumvira kuri Gilson bakiyumvira ati none brother anaenda bimeze gute wewe nk'ukuri kwawe woshikiriza ukavuga ati jewe ivyanje bihagaze uko wo bashikiriza bamaze kumenya kuri umuririmbyi umudanseri wabo batambishije igihe kirekire cyane bazungurukanye mu mapri music bakoresheje ibikorwa bigiye bitandukanye kandi byinshi bamufashije ikirero bamaze kubona afite n'ingabira no kuririmba ngo wewe umeniumiza mtima kanipogonja waro ngo warakajujuju umwana ukunda utubaju ukunda ivyisi biri hejuru warakajujuju umwana ukunda utubaju ukunda ibintu biri hejuru warakajujuju nakubali Gilson twende kazi sasa mwumvirize ino melody beat ingene imeze nuko Yassin Yassin yene umupromoter muko uri umupromoter ya ni umupromoter muri Bantu Boy gusa nawe niba ugera afite amasezerano gari abantu bataramutahura neza byo abayamona gata so Yesa 1 bakunzi bakoresha mu media muri fresh muri bon muri good ndabakunda ndabubaha ndabafana yo ndibaza no munsi murabona umutumire mushasha murabona umuntu mushasha kuri no mbonesha kure yacu ariyo gwanyu ariko si mushasha muri aka gakino ntabwo ari mushasha na gato amazi imyaka myinshi ariko arakorera no muziki gusa neza na neza ntihari bwatangiye gushira ibikorwa byiwe ahagaragara Gilson Mr Akajuju uko fresh school wana Gilson kaka jeno mbisi indirimbo yawe yani amajwi mengo na amajwi ya Fizzo kandi nimba ari uko wamonse cyane kama ni kwa saburi munyonya sana numvise amajwi mengo ni Fizzo kugasaka tuna mukiongo alisema kumengo uyu muntu ni Fizzo Gilson Akajuju kwanza go so akajuju nyene nkuko mbona ko hano uma bayakira nyenda bishima kuko haigeze senzi yuko hageze vanye n'ukuntu ndi mushasha muri ego Gilson address yawe ni nyabaki address yanje ni Gilson Boy challenge ya YouTube Instagram ko nyene Gilson Boy Facebook page yanje nyene ko nyene Gilson Boy yeah ariko hari abantu bakuzi nk'umudansere wa Big Fizzo warabihevye warigeze ushikiriza yuko bihagaritse cyane so umudansere wa Fizzo je ashoretse nambonye ngo none namba none brother umengo bo ariko umengo nikiri nka kera ukungene Gilson yari afashwe nk'umudansere wa Fizzo benshi bamugereranya nka wa gitipe cyo kwa Diamond ariko ubu umengo si grave none ubizi wigiye ko umwana akura muhira se akambwira ati ndabona ko wakuze wa mwana we bisa abandi bana reke kukongeza indi nombre abandi bana bazi hama kumdansere wa Fizzo nubundi ndo mu Bantu Boy nkuko nasanzwe babizi naho giye nabonye wa postinze kuri postinze uvuga ati ngo Bantu Boy nakiramfashe ataba Bantu Boy nigandi mu mwaye kuyibona uko nakova murabona ko ariko roga Bantu Boy ego kandi akimana stay sinzi kufise nimezi stati yapo sinzi ko nyinki wanje hama ubu ndiko nakora ibikorwa byo kuririmba Bantu Boy nashigikiye ko yataba Bantu Boy yarubonye uja umva niyogiye ko ndiko ndakora nibindi nyine muzobibona vuba gusa benshi nabwo baratahura gira banahure kuri kibanze nyine mu gutamba benshi bazi mukundi mumva ingabirano yo kuri ya Gilson tuduga kwijambo direct je wiki yakinimba naragishikirije kujya nuko indirimbo nari mbonye maze iminsi 3 ku rubuga rwa YouTube ariko ntarabona support ivuye muri Bantu Boy mugenzi neza yuko uri umuntu wo muri Bantu Boy abushitse kandi umaze igihe kirekire cyane nayo mpamvu na post nzijya post ariko Gilson ndashaka kumenya
support ba Steni yayipostinze ijya link inyuma y'ijya post canke imbere yayo sha abwo ninde mbitara nasohoka yamaze gupostinga cover nisohora yarapostinze link yamaze kubikora ariko Gisoni abafana ba Bantu Boy ari ibintu byinshi biyumvira kuri Gisoni bakiyumvira ati none braza anaenda bimeze gute wewe nk'ukuri kwawe woshikiriza ukavuga ati jewe ivyanje bihagaze uko wobashikiriza igiki nk'abantu bari inyuma yawe bari muri Bantu Boy genda mu Bantu hajya ni muhira uko musanze mubizi ndo mu Bantu nyene Bantu maraso hajya ni home umwana nyine arakura avuga ati ngiye kwironderera ego hama umudadi nawe avuga ati umwana nyine iyo biraniranye bamubwira ati papa ifasha none urabona ko byaraniranye akagufasha indirimbo wayikoreye so ukuntu bimeze kwanza na histoire imva nibwo muri ya vrai Fizzo nabwo arazi yuko noririmbye kuko ivaye n'imyaka atatu tumaranye kuko yababizi ko noririmbye ba Double Jack kuri bari kunanga kunja muri studio gusa kenshi numvamo gutamba sahari imyaka yose naguma numva ko manambira Fizzo gusa rafise indoto wane vuga ati nzoririmba kuko nene yagize kurimba kuva kera bibazo bavyibuka ndafise indimo nakoze kuva 2010 yego hama ndibuka mu nyuma ndavuga ati no kweje Fizzo namwe nombya ko noririmba ko razonahura umva byayibwo yero bw'umuna gutahura mu mara imyaka myinshi atazi gucyo kino umva nawo umubwiye cyangwa ko ngo ni blague nyene kandi mbona ko ruhande yani nyene ku ruhande nawe ndayimwumvisha avuga ati PFS manager arayumva avuga ati fresh hama n'ibindi bikorwa biri nyuma ku ruhande he kwande nayikore ninde ito ada yakoze abanyanyuzi babiri ada beat hamwe na aro beat Fizzo re waramubwije kurati papa irigamini ko muhimbaje usiyoni ya amaze kubimenya niyo yumva no siwo wacubona n'indirimbo akeje ko kuva Bantu Boy ya video igikugo cha video bagufashije iki muri Bantu Boy rero mu bisanzwe bamaze kumenya ko umuririmbyi umudanseri wabo batambishije igihe kirekire cyane bazungurukanye mu mapri music bakoresheje ibikorwa bigiye bitandukanye kandi byinshi bamufashije iki rero bamaze kubona hafise n'ingabira no kuririmba Vuze imenya wera cyo kwimenya byose cyarimwe vomze imenya ya sutumba shaka nyinda kuvoma ikintu kimya usanje no mvuma bikunda ama ivyo bazomfasha muzomenya misiri imbere kuko bizogaragara muzobibona murahari kuko turi ku isi muzumva muzobikurikirana hafi na hafi muzobibona ndiba ntushobora kwinjira muri lebo ya Bantu Boy kandi sanzwe ndi muri lebo ariko kama ni Sherine Rocky kama ni Musamaria Daniel na Joris Jessing mingo nibo bazwi ko bari muri lebo ya Bantu Boy wewe uri muri lebo gute kidansere kimuziki umva mvuze kidansere jajya ni home nkuko nabigusubiye mwajya ni muhe ariko abandi baririmbyi arafata peniere vutura beat hapa niko yani umwanya wose ushakiye mistari kipanda tunawasha wewe ni gute peniere uramuronka uko wishakiye canke uramanza gusa kuruhusha umva nkuko nabikubwiye ati ntabwo bari babitse ko no bikoze mugabo bundi bazi ndimbo zirahari nzindi nyene nzokora muri Bantu muzozumva akapera kwa kidogo nubwo nari natevye urakajuju tindi kwanza akapera kidogo wewe umeniumiza mtima nikapata ugonjwa wa mtima wewe umeniumiza mtima nikapata ugonjwa wa roho iyo mbimenya sinarikuza kuguhagarika iyo mbimenya sinarikuza kugutongoza hawe warakajujuju every time warakajujuju warakagugugu uyu numukobwa Gisoni baragaragara ko we baguteye indobo muri iyo ndirimbo pigwa puto hatari wangu ni hatari mwanamkana anakupiga mashowbiz urafanza kumutukana ko je n'umuntu wanje mimira ku indirimbo n'umugore wanje yambwiye ati indirimbo uyu mutipe yari karatukana karavuga nabi vero oya so sinavuze nabi ndibaza na muntu umuzi batari iyo mbimenya sinari kuguhagarika sire mwanamkana pitura muyeka na video nkaho nayibonye apona video nisha una action uko muri gari uko na chef iri fast umudemo renge
watoto baba unaambia mwenzako brasa na unawahi kusimuhagarika ati sister mambo ndani mapenzi kumbe ndio mwenyewe mapepe kiwelewele baada ya siku brother umeingia kwenye love afu mezama afana kuonesha yana muda na wewe hatari brother ijwi yakoresheje risa nirihe jwi Fizzo yakoresheje mu ndirimbo ye so sinzi mi ndabyumva brasa naisikia Wapeti, wende mama mwambia kupatie kare karadio kama kadogo. Fambi. Mama giu ndani mwa yo murango hapo. Mwambia mwa karadio gato. Natawa nitie kwanza juu ndaitia ndani na muziki lakini basikie undirimbo ingene igenda akia Mungu nafiri ni Fizzo. So kunya kugira ati isase rifa kucuma ibaziga ni daddy naraba umva twarabanye imyaka mva nabaye hafi we na experience imva ariko rero bakunzi bacu ndabibutse ikintu no mutipe je twarahamana cyane bo ni mazina wanje yitwa Gile ni mazina wanje twarakuranye turazinanye cyane me je narindi muri timu Satura na ye ari danseri wa twa tunachambana sana twaratukana gose nta muntu yahereza umwanya wundi ariko no munsi urabona tugeze ku inde etapa geze kuririmba umuziki ngeze kugiraho no koze nkagira promotion family yo peti yangu tiere nyimbo mbitazi tuniko na recordisha hii nani tie kwanza muziki warakajuju ngo wewe umeniumiza mtima kanipogonja wa roho ngo warakajuju umwana ukunda utubaju ukunda ivyisi biri hejuru warakajuju umwana ukunda utubaju ukunda ibintu biri hejuru warakajuju nakubali Gilson twende kazi sasa mwumvirize no melody beat ingene imeze nukundi apiga pose kwanza Hanze hii tu introduction iyo kama ni nyimbo gani shaje nzoirondera indirimbo tia wewe umeniumiza mtima nikapata ugonjwa wa roho iyo vimenya sina bikuza kukuhagarika iyo vimenya sina bikuza kukutongoza warakajuju every day every time warakajuju pose sasa baba bataisikia batapewa linki bayangalie ku YouTube bigende neza Gilson tutahuri kigakaka kama unaanza muziki sasa kutanguye umuziki uje mu muziki neza cenge dutahure yuko hari ibintu mumanza kwanza go ndiko ndanyaruka kaka uri muri Bantu Boy ukianza kutumika systeme zako bitendekaye nta masezerano vy'ibintu vy'amasezerano mufitanye nabo amasezerano ariho vuba muzamenya uya ayo masezerano hari je shaka n'umunsi menye kwanza makeyi sivyo ubu urafise droit yo kuja gukora nka show nk'uwo gwashoti kaka rimbo wasoye ni keza kaka njo ufungwe ataka restaurant kangwa apa Kamenge woja kuyikora utamanje gusaba uruhusha hariya so ubu undi umwana w'umuhira sinzi kumva umwana w'umuhira asohotse urugo agiye kwironderera mugabo umuryango urahari zomufasha ngusanze gukora amufasha uko nyene vuga yuko jendo sigitaramo mu gitaramo no gikubita fresh ugikubita fresh utarinze gusaba permission mva hajya ni home mva je umva je ni home ushigana urumwishikira tuvuganye je twavugana nta kibazo okay Stan umufata nk'iki kimana Stan ndafata nka mama amakosa ya Stan wobuzi
wotubwira canke uri kurashikiriza bari kwadukurikirana bomenya ati burya Stan amakosa yo hanini naya canke ishavugiwe kenshi riduzwa niki kintu ni nk'igiki wibira nk'ibanga nkuri kadukurikirana afise indoto yo kuzosaba Stan nka service yari yo yose nta makosa ndamubona ko numweranda mu bisanzwe oya simvuze ko ari umweranda gusa uko nayi yankoshireza hama ico yanka ico yanka araki turafa vre usi ikintu nzi gusa yanka ikintu yanka sha vraiment naco nzi ko tugiye dukoshira mva nta musimye tubiya biba ngo mbone ko yanshavuriye cyangwa je namushavuriye Yassin ni giki muri Bantu Boy Mr Yassin 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 yene mu promoter muko uri mu promoter ya ni mu promoter muri Bantu Boy gusa nawe ne bugera afite amasezerano gara abantu bataramutahura neza cyo abayamona gata so Yassin Yasina promotinga bose mbona promotinga ba Shani Queen ega ba Shani Queen si mu Bantu si Bantu Boy siaona ana posti estanish sindabona promotinga ba Nice aho a promotinga aba ba maili urumva arafise ba Shani Queen ba orga babantu nyene uzi bari proche cyane na Fizzo ne ba promotinga cyane ni mu promoter wa Bantu Boy muri wenyene yonyene muri rusange so ivyo nabire bintu bivuga ko kuko ariko matena nasomye ryari kujya post wala postinza avuga ko avuze yuko avuze ko atanzi na Jeffrey nawe nzi muko nyina bivuze nawe nzi ariko uvuze ko mu promoter wa Bantu ya mvuze promoter mvuze ati no promoter afise ko mbonje mbona ko umufanzi ko none ibintu si ibintu bigaragara biraboneka none kuba atakuzi ga Gilson kuba atakuzi wowe wavyakiriye gute kuba atakuzi kandi uri umuda wowe hari umuntu wo muri Bantu Boy to bakuzi vraiment so bibaho bibaho gute kaka kuko nakareka petit kanavarishaga mango kari kasanti nako ni barakazi so ikintu kimwe je sana uvuga nimba bavuze kujya avuze ko atanzi mva nshwa yiwe mugabo igico nzi gusa uraruzi ko akuzi cyo nzi gusa yaranze ko turabaze kuvugana ni showbiz yashatse kuvuga kuri ijya post yani itamaze kuyaga tamaze kwandikirana nawe gusa nawe ndigira mbona ngo mvuga ati ngo Yassin ni uyu cyo nzi cyose twamaze kuyaga kuri phone turandikiranira ambya ko aba mu benzi yani ko yambigenda byibuka uzanga Chris ndamuvumbura ujya mu type vraiment kumutora adesanje nayo nzi kuko yambwiye yuko atakunda kugaragara mu bantu yani ujya ni CHAWA wa Bantu Boy amna ni umva uya n'umupromoter muziki w'uburundi ko je mbona promotinga bose gusa umwese afise shoya nkuko naje no munsi jere ndifuza ikiganiro kigiyeko jenze kubona basi nimba ko ari umupromoter w'umuziki w'uburundi nze kubona basi yagupostinze avuga ati muvandimwe yakoze ikorwa ciza kuko na Fizzo mwenyewe officiel aravuga neza yuko ukoze igikorwa ciza aragushima ari support atasabi yavuze yuko vraiment arivuguta ko ibitu birendeka bien arapostinga badiwana kugana ba felicite ba dramatique urumva nuyo Yassin nimba kuko ashaka tugwanira umuziki w'uburundi kuko hari abantu nk'ubo kubibaza ngo uyo uri mutwa wapi urumva je ndakuzi numvise igikorwa niyo mpamvu nakuzanye ngaha tuyage sivyo ivyo rero nimba dukeneye guteza imbere umuziki w'uburundi tugiye kubikorera bose tusingoye posti mutu ari uko tumanje guterana imihari tushanza kurona amamihari so ikintu je no mvuga kuri ivyo ico nko kwivuza ukuri nje gitumye umuziki wundi no munsi ukurapfa ko tuko turabaho kurafira mwajewe ubundi muri generation shasha mvuga ati mvutse uyu mwaka mu muziki naho baratangiye kwimba kiya mugabo mvuga ati uyu mwaka ni mvutse mu muziki rero mva nyumva ati rero ndinje muri game na music ndirimba hama icyo no byose aba promoter bose tereke usana Yassin aba promoter usaba herereye bose kuko nimba uno munsi jewe ndacyari mu underground ndacyari hasi gusa ntabwo bafise ko ndizeye ndafise ikizere kuri jewe ko mu Burundi turi miliyoni 12 sivyo hama je naho batatubora ika ndazi gusa mu miliyoni 12 ntazobura batanu cyanye bane bazonyemera hama ico gusa novuga notera ku ico kintu uko abapromoter bose promoting umuziki mwiza abapromoting impano zose atagisabwa kuko nimba uno munsi jewe ndaki gikowa cyo wanje kwenda ngo ngira ngo promoter ndakurondera huri ndakurondera cyangwa ndakugira ati bakira amahera nk'ubitiriki umva ko ni bya bindi nyene tuzokwamana ryashari abarundi twamana wa rukundo n'iziga rubaho kuko nimbanje unkoreye iki naje nzokura rekorera undi muntu mugabo ni hajya nitwatera avuga ati ana nk'iyi bigori uteye ibigori wambura ibigori ngwa witeye ibiharage wimbura ibiharage nyene
hama nitagoma dutera ishari n'inzigo uvuga ati gutanga ruswa muko amanumva babivugamye bamye kuko hari umupromoting yashaka kubwira ati jutama amahera ashaka gupromotinga mugabo ukasanga bakava amahanga iyo baje bakabapromotinga kubusa n'ifoto bakayifata hasi bunami mugabo twege abana b'u Burundi abana b'igihugu naho dukora igikorwa cyiza usanga ugiye gupromotinga n'atari hari indirimbo ryari numvise muririmbyi twa ngumako indirimbo nziza sana kandi ayivuge mu kiganiro indirimbo nziza sana mugabo nayo wanje basije batara promotinga umva niyo ndirimbo sinigira mbona promotion yagije je mizina agenda gibagiye gusa nayibonye no munsi December ya itwa ndimbo nziza sana sana vraiment nziza ni nziza bro mugabo ukora aba promotion nayi hari bro duragira promoter ariko no umupromoter mani umutoki aje ni nkukuro musaka juju usanga na Yassin atayazi bivanye n'iki so kwa kundi nyene tumatuma dushaka kubona babandi nyene buri gihe ngoke kurondera zazi n'indi impano zihari gya nazo nizigaragara je nifuza kubona umusatu Burundi tufise abastari benshi uko tufuza mu kindi gihugu umva kujya tubona abanazana Nigeria afise abastari barenga 10,000 na urumva je ndisi ko Nigeria sina 10,000 superstar uba bahari hajya Nigeria kwa tumusi tutavye mu Burundi usanga ari babandi nyina baboneka zamano usanga haba arugwaruka rufise rubizi kuririmba mugabo nawe ko barabikora bakacimva aho bateye intege akabaribo bakimiza ko baki chimzo cyane cyane ego Gilson reka ndagushimire cyane ntumire kandi nongere ntumire abantu gushigikira umuziki w'u Burundi gushikiriza impano aba bana bariko barakora cyane kabisa hama turengere ivyo twaciyemwo kaka Jeffrey Mahanda shaka kuba ndagusavye ikigongwe pardon ivyo twakoze yari yo mudu twari turimo nimba twaterana amajambo tugatuka tukafatana nabi byari byo bihe turimo uno munsi turi ahandi handi freestyle kanyuma ego ubuzima tubamwe mu gihe turi bazima tukabusezera mu gihe tuvuye mu bazima niyo mpamvu atawambera hari mu buzima nasanze twese turabanyuma muri ubu buzima umukene n'umutunzi herezo ni rimwe ry'ubuzima twese twisanga muri ryatongo ry'abavuye mu bazima niyo mpamvu atawambera hari mu buzima viza mu abapromoter mwese mu promoting tukiri mu bazima muzo promoting mu gihe nari mu buzima nave mu bazima promoting ngo rest in peace aba brother bose aba muri muzo posting ipicha yanje kuko yanafuye nco mvuga ati ngo rest in peace mu brother abikoze muri ko rubunye hari ndabibone kuko naba ntaragiye sinzobibona brother asante sana Gilson kandi ndagushimiye cyane uyu numwana wo mu Kamenge yinindi impano mu Kamengere tukwana igomba ihaturire hashe hatokombere nkuko nati tuko turabikora bye bye ari Mr Tugesho munyarusaku suto CHAWA Mr Vuguta vyume ndabakunda cyane.